Ntubinye uyu mutipe uze nakubwiye wana nzi ko ari wowe ukunda gushigikira ibintu byose byose uyu mutipe ngo yasomye ibintu kuri nuze ngo vyongereza ngo ingupfu ngo bagabo ngo biki bijyanye byo kuri Facebook nuze ngo ubona naye magara yiwe atariye bijya narizo ya Fata neza n'umuntu umuhore ko ntacyo warugira mugabo reka kwigirisha nawe hatezo kuba ari ikintu wenda shuje arabyubona na kintu ngaho kigiki siko kandi simapu yo sije bararageze programme nani ndica umuntu no munsi mandira umukiriya reka akutudukoga nurushe no kutubesha yo reka ndamwica ndamutatara talento kodarondera n'ibiti kugira isa yose jewe yasuye kuri Facebook mu commentaire sibiki mu commentaire urana mu Facebook uzomva ngo uba wifuza nuco ubibona yanye ibyo nivyo wagiye kugura n'abantu gashaka wenda bikobata muri Facebook n'ubona ko ibintu bisebiye gashaka abatangawizi byose biki hajya rero ndica ubuntu cyane nzi kusa ubwenge yuko uzi ko byo bintu ari ibintu babesha abantu bidakora aha none bari ndavyandika hasi ko bidakora uje mbize ndakubwira ndazi umuntu je yabinyoye bice bigenda neza nzi biruko no yirotuvye kwa muganga ariko baramuvura umukobwa w'umuhungu kubera yagize umukungu awe ntiyasumye ku matere uzi ko kugira ivyo bintu aho genda ugasanga ugeze imbere y'uwo mukobwa ukamaramara ugasanga atanga byahe ko ndamwica aho mwumvira yakagongo ko ari umukobwa mugenza wawe reka shandisha umuntu tu ridicule no kubona nuko bikoresha ivyo bintu uzi barabesha none nje niyo ndabikubwira bunyumviriza ngire none ndagusavye nukoresha ivyo bintu genda umvize ndabwiye cyo qui compte le plus nukuntu wiyumva uri kumwe n'uwo mukobwa l'harmonie ukuntu mudatinyana ukuntu je sais pas ukuntu munwana ivyo bintu vy'ibiti n'ibikini ça n'a rien à voir urazi uwescroll usigaye buhariwe kuri Facebook cene nzi ngo waranize urafise ubwenge ubuswe umariza rero ubonye ndaguharirije cyane ivyo muramvuye kuko nonze bu rero mu ufata nibijanye je urabizi yuko ivyo byo konda tacibimbigiye je urabizi ivyo byo konda tacibimbigiye mbwa si ibyo sukuragira ubugugu ivyo ntubigiriye umukobwa w'abandi ahubwo aza gusigara gutwenga ne bagira ingorane je kuja kumfaka vinata harakantu yabahaye serious usaba yakushigikira ndabizi eka mwesega mwapfuye rumwe nimwe mutazi ko ivyo bintu atavyo ntacyo aho je ngani barari yarase amakara kandi rero ritetu usigaye ritetu nka Alvine wewe nyene Wasiko no kutazi kwinjira neza muri nonzu ushika utera. Ninde Possible. Abo ni wamumvise. Ushobora kubaza nk'umuntu ashobora gukoresha toute la journée. Jina mwe telefone akacambia yuko telefone imeze neza akayisubiza. Mu telefone kiyasho. Ama taxi nafashe iki. Usikumvuye muviye n'amaguru gushika ngaha fe. None wagiye udafisa n'amahera yo gutaha. Uretse ko ateza kuyigura yuko aba ari ishuta hamwe. Mbize ndakubwiye. Muje bari mu biki? Ariko arifata neza ntabibona. Bafise programme yapanze ngo kwica umuntu sinzi ibintu yaguze ngo ahavanywa je navyonzi. We petit. Nibiki? Umuzafisi ibibazo vyiwe.
Mbogaje fisi ibibazo mvuye muri ville n'amaguru shanga mugabo ura peti ari rasinze nyene umego n'umukobwa kuge umara kubye upeti yamushakiyaga uyu je namwikeka ibintu byinshi kubreza mumbarize isuku ni none urabona umuhungu akiri ibintu nk'ivyo kuva ryari frère kugira isuku none biraraba peti uzova dutukisha muri inzu wowe baduha izindi image ni ryari urabona umuhungu ona mungu wangu na miguru mu mandobo Mona. No. Urazi n'igituma Alvin ashobora Mona ni wowe umwono n'uyu musore wacu. Zabwire Alvin. Urumva kumbya we petit. Vuge buke tuyage. Gutusha kumbya wowe wicaye akote yiwe boguriye telefone no mufuke. Ashobora kubaza yawe ni battery telefone yapfuye kumbe niwe. Mviza nabwire. Alvin ni bisanzwe waje kuragira ko ifata neza asana habaja ni bisanzwe. Voilà. Ni ibintu bisanzwe je umutipe wanje. Ndakubwire personnellement n'umuntu twakoresha shampoing arisiga amavuta deodorant parfum aragira scrub cyose n'abyaziza kandi ivyo nkunda aramota kandi ivyo nkunda kandi ivyo vyiza aragenda muri pedicure muri salon bakamwoza ibirenge none umuhungu atanga amahera none ubundi ruhungu ugeze igure n'ibyanwa wakurica kirato cawe usanga yara voilà usanga zarabaye nabi amagoro muguriye amatelefone bakuguriye parfum bakuguriye isabune bakuguriye telefone amajama akakajama muri dushi yakutsaga ari ibintu by'amakopo mishmesh usanga cyo ituma bana kwimuze wo bifata nabi wagena mu mabanki ugiye kugurisha amatelefone ibaze yuko baza kubona yuko ugize aho usanga wowe urayizi deodora wewe uramaze gutunga deodora mu buzima bwawe bace bibaza ati no muvayo bituzaniye se normal ninde yo bigura bace bibaza bavyivye ni normal wowe ukora kuri bata ninda tokibaza ko uri muri bajyanye bagurisha amatelefone bivye umva je ni umuntu wambaritija kuri bata kwera kutifata neza urukura mutuka kwera kwifata neza sireza ko murasigara banzure nk'ibyo wambaye kwanza nayo ibyo bitawutse umenga we shaka kwambara impuzu yagiye muri banke kwanza agaba rundi we nubatse nimishazi wocha mbe wocha biba muri banke byogenda gute natari wowe wawivye ntibofata we abantu bagenda mu expose ibintu byarahindutse uzabwire cyaga kwafe kama seriously arashobora kuba yakwinuvye wala yakwinuvye niyaze yimeje urayafata yigura ashobora kuba yimeje urayafata yigura petetre kabisa ko je sindabitahura ntabyo utahura ko mama bavuganye atarakubona yagiye kubindura kubona raba uroze n'amaguru gushikanga nubwo tusinari mfisi natufasha ama taxi nduga manu no ifo kuraba ivyo wambaye n'ukuntu wifata n'abantu bugiye kuraba mugabo en general no kwa musa neza no kwifata neza uyo mubira utwo duhero urugira koza uragira ama scrub ugasa neza none ivyo bisuko vyawe vyogamo kangahe kwanza wewe nuwo kubaza aha twofundura ntitwosanga ari ngora rero imba dukere uduki nyenzi cenda rusha kandi akaje kameze kwikora ngene Asko ryari yabuze carte memoire akayitora mu byo borozi. Yo. Haniga afungisha ibisugo USB we. Utiyo stirangiro ni tumwe Nego. Anukire ngo nikindi uko yari yakwemereye kuyigura kandi ndishyuye. Ko isuku amara mu mugafata injya tujya mukazishyira mu mazi. None ni kizungu. Nizo bolo ngabusha. Ora mana yanje. Ariko arashaka nawe nyine. Alvin zurifata neza shiri. Kurabike. Karabike nyine. Nuza gukomeza gukoresha amasalade mu murazishira mu mazi. We mbwa ntumwe ibyo bintu nakubujije. Ntubintu uyu mutipe uza nakubwiye wana nzi ko ari wowe ukunda gushigikira ibintu byose. Uyu mutipe ngo yasomye ibintu kuri nuze ngo vyongereza ngo ingufu ngo bagabo ngo biki bijyanye byo kuri Facebook nuze ngo yabona nayo magara yiwe atariye bijya. Ari cyo ya. Alvin cyashaka kumfashe. Voilà. Nwa ugurukura mu. Niwe buzima Alvin yavuze ikintu gifasha. Rega ko booster biba. Ano mu Instagram akubwira sponsorize booster. Cyana abwiye ko hageze ko genda. Rero umubiri wiwe ata boostinze. Ndabwire mukajomfana muri ino nzu Jesu nzobatwara kwa muganga. Cyo nzamubwira mutumviriza umuntu na rimwe. Seriously Nubifate banzugerageze basi Sidi muri kote yawe ivyo bintu birabujije no mategeko. Audrey
encore une fois je le répète ivyo bintu ntubigire nakubariye comment ça fonctionne uce kurondera ibintu bikugwaza ndagusabye sinzo gutwara kwa muganga ubureka kuguma wemera ibintu byose Facebook are you serious abantu ntegoye rumwe frame uri kuri umvira ama post ku posta jewe nave muri vena maguru ujya mu boss yankenge yangaye basha baje turasubira bayi muze kunyugarana kandi ndabasavye cyane ba telefone ntaje ega muri abuchori ingana n'aba interface ndayembe muga ni bonfumano muri imigashi c'est bon